What's up guys, ndabaramukije mwese mandaya mukurikirana ibiganiro bica kuri DFTV. Kuri microphone ni Ding Delicia, behind the camera is also Black. Karibu cyane mu kiganiro Histars News. No musikwa dufise umutumire ariwe Bernice Dobel. Ntarabarandira reka ndamuhe akanya kugira ngo ashobore kubidondora. Ndabaramukije. Ndakuramukije cyane. Ni Bernice Dobel nkuko bivuze. Ariko izina niso n'abavyeyi ni Irumva Bernice. Umuririmbyi umurundi katsi ava mu ntara ya Karusi ariko nsanzwe mba ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Kubifuza kumenya Bernice après yo kuririmba canke après yuko avuze yuko ava mu ntara ya Ngozi, ni kihe kindi Karusi, ni kihe kindi kintu Bernice akora? Nta kindi kintu ndiko ndakora kuri uyu mwanya kininiya uretse ko hazi igihe gito impejeje kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ibihingurwa mu bifungurwa ico bita Sciences et Technologies des Aliments muri faculté d'agronomie. Ego umwanya munini yandahumara mu muziki. Ego Bernice Dobel arafise management Bernice Dobel. Ico kibazo sishaka kucisha ku bunyene hari gituma kubera iki, ariko hariho nk'umuntu ashobora kuba yifuza gukorana na Bernice Dobel avuga ati ndashaka kumushira muri management yiwanje canke naramugomwe bivanye n'ibikorwa byinshi wagiye gukora kumenyekanisha Burundi mu bindi bihugu, indirimbo zijanye no kumenyekanisha Burundi mu makungu. Hari umuntu ashobora kuvuga ati quand même Bernice ndamukeneye muri management yanje, nico gituma. Ushobora kunkenera arashobora kugira simfatiriwe arashobora kunkontakta ariko ndafise manager ni Christian Savye. Ego byinshi biciwe byose. Ego Christian Savye mumaranye igihe kingana gute ari manager wawe? Christian Savye turamaranye ikiringo c'amezi 6 ari manager wanje. Na undi manager before yiwe canke après yiwe uzi? Imbere yiwe oya manager turavye akazi ka manager. Christian Savye niwe wenyene tumaze gukorana nka manager. Hama management yawe uretse Christian Savye, management yawe abandi bantu ni bande? Pour le moment nta bandi bantu uretse gusa abamfasha bimwe nka Ubazi Patrick Amede. Keshi turakorana ku bijanye n'ivy'amasanamu. Hama mu bijanye na studio ndiko nkorana na Rock House Record. Ego biravugwa cyane yuko Bernice Dobel afise umumanager yo bari hanze. None abantu benshi bakibaza ati gute ko tudaherutse kubona aka video kameze neza, ko tutabona ibikorwa, hari ikihe kibazo? Ujya ari hanze si manager ni producer, ariko ko nababwiye ariho byinshi bivanye nuko turi mu itunganywa neza ryabyo atacunoro nka ndavyishira ko kininiya. Kubijanye n'amavideo navyo bigira urutonde kuko urazi mperutse gukora launching album irazitwara mu mafaranga menshi, ariko ndabizeza neza nkuko navyemeye kuri video bazozibona vuba. Ndetse hariho n'ibindi bikorwa ngiye gukora muri indwi nyene bazoshobora kumenya muri indwi ikurikira. Ego le 30 mars warapostinze kuri Instagram yawe uri kumwe na Nelson B hamwe na DJ4. Mbege studio yari yahe ko DJ4 atakibarizwa muri Master Music? Ya studio ni Rock House Record nkuko nababwiye, ibikorwa vyanje ubu kenshi niyo babiriko birakoregwa. Twitege iki hagati yawe na Nelson B ko twabonye ari we yagaragaye cyane muri iyo foto? Ifoto yariko behalf hariko na DJ4 na Nelson B. Ibikorwa biriho ariko sinshimye kubivuga ko si igikorwa ciwanje. Muzobimenya tuzobibamenyesha kuko sinobivuga nka je ndabitanguye mu gihe igikorwa atari ciwanje, kuko eco novuga gusa igikorwa si gwanje ndimwo mu bandi. Bernice Dobel le 14 mars niho haba launch album yiwe, akaba ariho bagenye uwundi novuga ati yo musubirira mu Isanganiro Award. Ariko tugerageje kuraba ku mbuga ngurukana bumenyi bya Bernice Dobel
nta kumufelicita canke nta kugira iki vyigeze bibamwo hoba hari akabazo canke nawe ari mu bavuga yuko bitari bikwiye ko bahereza urya Eden banga kubera yuko peut-être ngira ngo amafoto noba ntari mfise amafoto menshi yiwe ariko biri mu vyanezereye uwari gutsinda wese nari kumukeza kuko niteka kuri jewe gushikiriza trofe ikindi naco nta kuntu na kumwe ntoshigikira naho noba nanka ibintu sindeka gushigikira umukenyezi nka jewe kandi kweri sinari bwaronke gusa kajyaho kubivuga publiquement ariko ndi mu bamukeza kurusha ndi mu bakeza wanashaka n'isanganiro kuko igerageza gukora igishoboka ngo umunsi gutera imbere uko babishoboye sininjira muri organisation yabo oya bafise uko babitegura abandi nabo bagategura ibindi abandi n'ibindi dushaka ibintu byinshi biza jewe rendi mu bakeza sindi mu bavuga nti bavuga bati bimeze nabi canke bitunganije nabi hatsinze uwutotsinze ariko ugiye kuraba nabari hajya muri public abasha gushika muri salle wewe ubwawe nyene warabibona ubutsinda ego ariho bamwe mu bantu bari hajya bavuze ati Bernice Dobel asubiriwe n'umuntu ashoboye nawe nkawe Bernice Dobel ashaka kwikora mu gaho kugira ngo twumve neza ko atari imbeshere ego niba tacho bitwaye ariko nkuko twibuka uyu munsi Chancha Miss eka ngira indirimbo yiwe indirimbo ndazifise murabizi ni nyinshi ko numvise no hita mu indirimbo ya Chancha Miss horera mama hora mwiza wanje hora guhenda hende ndagu hozerirenge hora se mwiza wanje hora nkima y'umugamba yikima nibaterere hora kanyana k'iburundi kigina bagacura hora kanyana k'iburundi kigina bagacura hora se mwiza wanje hora se nshuti yanje wow ndagushimiye cyane Bernice uri kuraririmba umenguri emotion kuntu sinzi ni ikihe kintu umwibukira ko Chancha Miss cyangwa uri kuraririmba indirimbo nk'izo ni ikihe kintu kikuzamwo mu mutwe bwa mbere icambere nishira mu kibanza cyo umuntu ababaye bivanye ndimvye y'umubabaro nishira mu kibanza cyo umuntu ababaye gutyo emotion zikaza ndyohewe nishamo ko ndyohewe nyene ndiko mvuga malaria ngwara malaria nyene niko bigenda Bernice biramaze gushika ukumva babaye nyene cyangwa ugashavura ego aho ntashavura sinabandi umuntu ivyo biri mu bigize umuntu kuko ama emotion sugutwenga gusa imwe no kurira aho no gukoma induru aho no gutekereza Bernice ni ikihe kintu kuri wewe uvuga ati ndakunda iki kintu kuri jewe ndakunda kuririmba canje kintu cyambere nkunda ndakunda n'abantu ndakunda kubona abantu nyene bamerewe neza si kurimba gusa ukurimba kwanje mba numva yuko nshaka yuko abantu bamererwa neza umva umuntu mbonye umuntu amerewe neza kweri birandyohera ego Bernice yari muhira kenshi yumva yokora iki ndi muhira
ikintu ca mbere jewe nkora ndakunda gusoma amakuru kuri internet, ndakunda kumenya ibigezweho, ndakunda kumenya bishasha mu by'ubuhinga, la science, astronomie, ndakunda kumenya ibintu bishasha mu muziki bihari, bivugwa bishasha, amateori surtout. Ndakunda kandi kuraba amafilme documentaire, niyo ampa ama inspiration kenshi kuko ndi umuntu nkurikirana l'histoire de l'humanité cyane, ndi n'umuntu nifuza impinduka mu bintu byinshi, cyo gituma umwanya munini yandi muhira mba ndi concentre kumenya, kwiga, mba ndiko ndiga. Hanyuma ikindi cankora kigira kabiri no kwandika, ndandika cyane, ndafata umwanya uhagije wo kwandika indirimbo zitandukanye, mba nitwarije la poésie burundaise canke nyene poésie z'ahandi hantu. Umwanya wanje munini n'ivyo mba ndimwe muhira. Yego Bernice, mu kiganiro dukora ngaha His Stars News haba hariho umwanya wa inbox questions twama tubaza muri kino kiganiro cha His Stars News. Ego ndaza kuguhereza kano ka box ushobore gutora mu bibazo birimwo wishure, urasoma aho tuvo hanyuma wishure. Ego. Oh my goodness. Bwose ego uratora kamwe kamwe usoma kamwe. Yo my goodness, turashaka kusoma kamere ku kindi. Ni ikihe kintu wakorewe n'abavyeyi ukiri muto cakubabaje canke cagushimishije? Reka mpere ku canshimishije. Ikintu ca mbere abavyeyi bankoreye canshimishije ni ukunjana kureregwa mw'ishengero. Ico kintu caranshimishije kandi kiranantunze n'ubu. Iyo numva ko nagereye kure y'Imana, ndumva ko ari agatima gakubita ati ubuzima subwe wanje, ubuzima bwanje narerewe kuba mu nzu y'Imana, narerewe kuba umuntu ibyo nkora byose nishimikiza Imana. Ikintu ca mbere naco cambabaje sinobyibuka, ariko gusa ikintu nibuka ko cambabaje hariho ikintu kimwe nibuka, mugabo ubu sinovuga ko combabaza ko caranyigishije. Ni umunsi mama ankubita mpoye ko nagiye kwiga gitari. Ico carambabaje, ndanamubwiye ati mama we ndakwanka. Ico ndacibuka. Ariko subi inyuma uko nkura nayo imbere ati okay, urasanga umuvyeyi n'umuntu yamashaka gukingira umwana wiwe, ntaje mu ngeso mbi, ntaje mu bitomuteza imbere, yiyumvira yuko muri uwo mwanya yuko igitara ataco comfasha. Yabona kumbure nari kuba ndi ku manote, ndiko ndiga ndaboroka histoire géographie. Ico nico nyene nibuka coba carambabaje mu buto bwanje kandi abikiye. Ngo Bernice arafise umukunzi muri sansi yihe? Abakunzi je mfise benshi. Sinzi wewe abo uzini muri mu yihe sens? Jewe abakunzi turi muri sens ya amitié. Oya twe ntitwavuze sens ya amitié, twavuze sens ya amour nyene entre ego. Uyu mwanya kabisa ntawe uhari. Ho haravyipfuza? Ivyo si ibintu je mvuga ngo ndipfuza, ubwo nyene ivyo ndabikunda iyo binshikiye uko nyene, comme coup de foudre binshikiye uko nyene, nkumva yuko nkozwe ko ndakunze.
mugabo si ibintu mpanga. ariko biramaze gushika Bernice akaba muri iyo relation. Ego cyane, ego. Uretse ico kintu mama wawe yagukoreye kikagushoka, ni kihe kintu umukunzi wawe barakoreka kubabaza? Umukunzi ntaco nobona neza, kubera urazi ibyo ikintu yo gukora mwokoranira kikababaza ni guhebana, ibyo navyo biri normal. Relation itari kiragenda murayiheba kandi ubwo niho mumva muryohewe. Soma kwa porohera gatatu Bernice. Kuri Bernice coronavirus ntaco imwiciye. Ahubwo si kunyicira, irandembeje. Icya mbere yarahagaritse amahepetisiyo yanje. Ari umuntu nkora repetition nyinshi mu ndwi, n'imiburiburi nagize gake kari kabiri mu ndwi ku vyuma byose, ariko bivanye yuko naho nkorera haba abantu navuga ntibari vulnerable, abantu bashaje, sinshaka ko bashobora guhura n'ico kiza. Twafashe ingingo yuko duhagarika repetition gushika aho tuboneye ko habaye stabilité mu bijanye na sante. Ikindi corona kabisa yabaye irahagarika urugendo rwanje rwa Cameroon, festival barayiho porse kubera corona. Ni byinshi hari ibintu byinshi natisa gukora ubu byagaze. Ego, ndabashimiye cyane ku mwanya mwaduhaye. urakoze cyane. Nshimire na Chrismel twari kumwe, mu guitariste wanje dukoranye imyaka myinshi. Ego, ntarampemukira mu by'umuziki. Ego, reka ndamuhakanye nawe ashoboye kubidondora. Okay, merci kukanya mushoboye kumpa. Nitwa Chrismel Nishimwe, abandi mu guitariste wa Bernice Dobel, niko niyita. Niko Bernice Dobel dukoranye igihe kinini cyane. Navuga kuva turi Gitega nka 2013. Numva umuntu ukoranye hafi y'imyaka 6-7 musanzwe muvukana. Nza mfata nka mushikanje.